uwo musuma yarayafashwe azwi ku izina rya Nisengwe Ananias ariko kuri karangamuntu yiwe handitse ko yitwa Niyubahwe Elias avuka mu ntara ya Muyinga komine Gashoho umusozi Cihonda. Ikindi nuko avuga ko yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 988 ariko kuri karangamuntu yiwe hakaba ariko ko yavutse mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996. Uwo musore rero akaba yafatanywe itonga yivye intebe, impuzu, imyambaro ibiri y'ibirato na bombone bakoresha mu gukinjika. Ico gisuma rero cafatiwe muri komine Rohero. Uwitwa Audrey Remesha nawe ngo yaratashe mu ijoro ryakeye agwa mu mugwi w'abasuma batanu barakubitwa barashaya n'uwo bari kumwe nkuko abitwiganira. Nari ntashe yari saha 9 z'ijoro umugenza ntahanye hama ngeze imbere y'irembo duhura n'abantu imisore ishika 5 kandi yambaye neza. Hama tubaza ati mufise ingorane tika nta ngorane cha turasohoka kugira tubabaze bacatanga kudufata mu kanigo natwe turigwanira ariko nta mahirwe twaronse ko twese twaruhukiye hasi bashobora twiba byose amatelefone yose twadufise no mugenzi wanje akubera sinzi novuga ngo ni Imana yabaye hafi yacu. Abantu bari hafi kuri mukoromboka baca baravyuka baca baza kudutabara badusanze turi hasi hama nanje candavyuka mu bandi sanga mugenzi wanje aracaryamye yakomeretse namenye yavuyemwo jengira Imana ariko urona gushika ayo masaha sinzi ndabikesha Imana. Bamaze gutabagwa baciye bifadikanya nabo babatabaye baca baja mu byo guhiga ivyo bisuma niho baca bahura n'uwo yahavuye afatanwe itonga. Twaje tuyihagarika ca dusanga harimo umusuma umutaximene arahagarara avuga ati ntwaye umusuma natwe ca turamuzana umba turubahiriza ubutungane twamuzanye imbere y'inzego. Ariko ico no saba nuko abajejwe umutekano boza baradukingira gose ko ijoro nirirerire kandi urumva yitwa ko turi mu gihugu kimeze uruja n'uruza ruguma ruza dusaba yuko abajejwe umutekano baducungera. Uwo musuma rero yafashwe akaba afungiwe mu gasho ka komine Nyakabiga. Ivyo yafatanywe navyo bikaba byasubijwe byose bene byo ariko bakaba batashimye kugira ico babivuze ko. Abasuma rero ngo bagize ikirindiro cabo kwibaraba rya kabiri muri komine Bwiza ngo bakaba bahita Kamuyinga kuko ngo ivyo bisuma byose bituruka mu ntara ya Muyinga.